Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. This is your number one DJ on the banks from Lusaka, Zambia. You are listening to Beat FM. Hello, this is Beat FM. Beat FM. Beat FM. I no go do you you the turn in my radio. I say I'm a gaga. Umugoroba mwiza mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bya Beat FM muri kumwe na Titi Elijah aho turi kumwe n'umutumira adasanzwe kuri uyu mugoroba mu kiganiro cy'umwuga mwese murakimenyereye ariko tuba tumaze igihe tutagikora kubw'imvo z'ubuhinga ariko twasubiye kandi kugaruka ku murongo wa telefone turi kumwe n'umwe asanzwe afise umwuga akora kandi abona ko uzomushitsa kure ku murongo walo. Allô? Oui. Bite? Ni sawa. Turabahaye ikaze kuri Beat FM. Murakoze. Ego, mushobora kwimenyekanisha ko bariko baratwumviriza? Ego, nitwa Andi Ntwari. Ego. Ndi umusore sinubatse nkaba mpejeje amashuri yisumbuye uno mwaka uhetse. Ndi Umurundi. Andi muba hehe? Mva mu ntara ya Bubanza. Ibindi nkaba nsanzwe ndi umunyamyuga akora ibintu bijanye n'ivyo gukeya amamodere y'impuzu hari z'abahungu canke z'abakobwa nkongera nkakora n'amahereni amabiju ibiki bikoze mu tudede ibintu nyene vyinshi. Ego Andi hari intambwe mumaze kugera ko ku mwuga wanyu mukora? Ufite kubera ivy'amashuri ni impano yari muri jewe yari teretse muri jewe naravyiyumvamo kuva kera narivyiyenteresa ko ibintu nk'ivyo ariko kubera amashuri sinaronka umwanya ukwiye wo kubifatikanya vy'amashuri gusa kubera nk'ubu mpejeje amashuri ndaronka umwanya ukwiye wo kubandanya niyameliora muri ivyo bijanye n'ivyo vy'uwo mwuga nsanzwe ndiko ndakora ubu nkabona ndiko ndatera intambwe buke kandi iyo ufise ahantu washize ihangiro ko ushaka kuzoshika ukashubishiramo inguvu gakora utegerezwa kuzoshikayo. Andi watubwiye ko usanzwe ukora ucapa ivyo ushobora gushonesha ivyambagwa by'abakobwa wakora n'amahereni. Amahereni uwo gukora amahereni ameze gute? Ivy'amahereni ndaraba ivyo muri uno mwanya ibiriko birakwega abajene fille bibabera ibirara mode uno mwanya nyene agerageza rero kuca ndabiraba nkavyigira ko hama nkashiramo creation ziwanje nkakora ikintu ciza kiri ameliore gusumba birya biba bihari uwo mwanya. Ego Andi none biraborohera okay imbere yuko ndabaza ico kibazo hari amahereni muba mumaze gukora? Ego ndamaze gukora amahereni menshi ndamaze gucapa amamodeli menshi y'impuzu amacancana amakanzu. Andi n'impuzu mamaze kuzikora nazo ni kushona canke no gucapa gusa? Urumva jewe ndi umukreateur ndakreya amamodeli modeli maze kuzikreya nca ndondera abakiriya bashobora kuyigura canke akampa isoko uyishimye tukamukorera iyo mpuzu gusa urumva je ndacapa hama ashimye nkaca ngenda ku mutayeri tugakora iyo projet hama umuntu kazomushikiriza igikorwa giheze. Okay. None ku mahereni rero amahereni yaramaze no gukorwa nayo amwamwe? Amahereni yaramaze gukorwa mbere amwe yatanguye no kugurishwa. Ego nibaze ko muza kuduha n'amafoto amwe mu mahereni mumaze gukora
tuce tuyashira kuri page yacu ya Facebook, uwifuza kuyabona ashobora guca yabona ko sibyo. Ego murakoze, ni igikorwa ciza kumfasha kuma nimenyekanisha. Ego none Andi, murabona yuko ubu ko mumaze kuba amaheje amashuri, murabona rero ko mugiye kubyicarira mu bikore nk'umwuga wanyu mu bigira akazi kanyu? Ego jewe kubera nakubwiye yuko niyo mpano mfise kandi ndumva nyine nshaka kubibamwo. Twari kumwe na Andi Ntwari aho yari katubwira bimwe mu mwuga afise, umugana wasanzwe afise sundi n'umwuga wo gucapa, si n'umwuga mbone n'ingabirano ivanze n'umwuga kuko aracapa aganakora gucapa amahere ivyambagwa agacapa n'amahereni imbere yoyo akanayakora. Umva ko ari ingabirano idasanzwe kandi agiye kuyicarira kugira ayikore eka mbere abone ko izo havi namugirira nakazoza imbere mu buzima azobandanya akora. Ndumva muri benshi mwari mukurikira ibiganiro bya BHT FM, muri kumwe na Titi Elijah, mubandanye muryoherwa n'uturirimbo tubandanya duhaca. Andi Ntwari akaba yavuye ku murongo ariko turizera yuko byinshi mwavyumvise muzobandanya mubikurikira byinshi kuri BHT FM. Bandanye muryoherwa na BHT FM. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM. Umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese mukurikira ibiganiro bya BHT FM. Murumva ko mukanya gaze dufise umuntu umutumire Andi Ntwari akatubwira kuvyerekeye umuga wiwe. Aho rero ndavuga ati umugoroba mwiza kuri mwebwe mwese musanzwe mukurikira ibiganiro bya BHT FM. Aho naho mvuga Engineer Iva, mwebwe mwese DJ adasanzwe eka mbere abica bigacika asanzwe ajyanye byadufasha kuri BHT FM mu buhinga bw'ivyuma. Turavuga nti Munanira Patrick aho uri hose turagukeje ku bikorwa ubandanye ukora kuri BHT FM. Aho turavuga na mutama wacu Patrick Karusho, namwe bwe turabashimira cyane ku kigoro mama mugira buri munsi mu gitondo mu kuduha ijambo ry'Imana. Turashimira namwe mwese mubandanye mukurikira ibiganiro bya BHT FM. Aho turavuga na Linka Dio ari mu gihugu cy'u Rwanda ubu tuvugana. Turavuga ni mwebwe mwese Ines nawe mu gihugu cy'u Rwanda turabashimira cyane ku kigoro mukora mugira mu biganiro bya BHT FM. Black Artire umuhinyanyuza adasanzwe hari mu gihugu cya Kenya, namwe turabashimira cyane ku kigoro mabanda yamugira mutwereka ko mukurikirana ibiganiro bya BHT FM. Turashimira cyane namwe mwe J Fire umurimbyi adasanzwe mu gisagara cya Bujumbura, namwe turabashimira cyane ku kigoro mukora mukumviriza ibiganiro bya BHT FM. Mubandanye muryoherwa na BHT FM, mubandanye mumviriza ibiganiro byiza, ibiganiro bitandukanye kuri BHT FM mukurikirana imisi yose. Mugakurikirana kuri YouTube, mugakurikirana kandi mukayikurikirana kuri Facebook kuri page ya BHT FM, ugakurikirana kandi no ku Twitter ukagira BHT FM uca uyibona. Byinshi muzobandanya mubikurikira kuri BHT FM misiza, muzobandanya mukurikira ibintu byinshi bitandukanye aho turabategurira byinshi bitandukanye kubwo kubashikiriza iby'ugwaruka rukora eka mbere gushira n'ingabirano zago ku mugaragaro. Mugire rero umugoroba mwiza mwese, muryoherwe n'ibiganiro bya BHT FM. Enamundira mugurura kawe kanwa ngaragariza wanje munezero. Hello, this is BHT FM. BHT FM. BHT FM.